uwo mwumpa nkamutwara erega kurondera n'agasabune kandi iyo muhemba neza. Mama nagira ndakubwire, urabona ko Lize yigiriye arije ngo nkora ibikorwa byo ngaha, nanje shaka kwigira i Bujumbura. Mwana yanje none n'ibirato waje bizanye none mukobwa urazi teka none kinjumba urutekije nikore waraduhevye no mukobwa banga ndagushisha ishari ry'urukundo ishari mwana wanje ariko nari nashyize ko amazi ubwanje mbega akaboko kasigara ngana turonka imboga dukotse sinzi ko wafise n'amajana 5 basi tugure n'uturengarenga mwana nukuri narondeye nabuze n'ijana nabuze n'igikotoro urukotoro rumwe kw'ikibata kwa senka narubuze ncatubwira gutaka mama bazanye tubigenze chumba ko gafu usigaza agafu gakeya ndakora nyine turonka imboga nyine tugukotse mama sigaza ko amazi mawe ndahejeje tukire gutenura fata rero uzana kagafu ushira hajya ukoroge nayo mazi shiramo kagafu ma yuni byambwiye ko dukuze ubugati yego mwana cyane shaje sinzi ko ndabishobora Lize mwana aho ne twashiramo akunyu nyene kenshi biraza kuryoha erega ubugari bukoze ubundi nta nakimwe none ubona ubuzima turimo ga mwana urabibona kandi bizohera kibondo
kurya mwana. Lize mwana, sikia biraryoshe kweli. Echa gifani tamu. Kigerereye he. Sha. Ubuzima turimo ngana nabo. Urambone wazova mwiki nabona nivyo turimo kweli iyo mbanzwa marushwa ubona ngaha urabona ivyo turimo wewe ntazi ko hari ababibutse iri Ewa makuru makire mbarira shacho. Yego. Kumbura umenga wewe. Ubuzima bwasigaye bumeze nabi, bwararandanije kurengerana. Bimeze gute? Wa mugabo wawe byahavuye bigenda gute? Nta nakantu bigeze ahindukako. Ewe. Yego. Cenye n'ubuzima bwagumye bugorana uko nyene. Umugabo yarantaye, antana babana. Gufungura ni kwipigu. Hariho turonka, hariho tubura, n'ikimenyamenye. N'abana barahevye kwiga, kubera kubura amahera ndabarihira, umwe mukuru wewe. Nasigaye yameze, yaronze, yarihereyeko. Numva kubera nyene kuri ivyo gufungusha vyombi. Haniyeze wenyene kudutabara, nta kindi. Mpore, ndumvise ibyo mbariye ntibyoroshe. Ariko rero mw'ijuru hari Imana. Imana idahinduka. Narewe kweri ako kana rero numvise uvuze kadafungura neza bivanye n'ukuntu ibihe murimwo bitoroshe. Rero ndaguha imitwe. Nuko bariko karivye n'amashure kandi konze. Rero ndafise senge wanje. Numvise mwiyo misi ashaka umukozi. Nta kuntu uwo mwumpa nkamutwara erega kurondera n'agasabune kandi iyo muhemba neza agasabune kaza karakwenterevena umesura utwo wambaye aho songa urahusera nakunyu yego tumenga uwo muhura ko nyene no ntomboye bono bantomboye kweri ngende muhamagara ndamubaze none Lize ngo hano mwana ingo ngo hano kibondo Mama arose umushitsi twese umushitsi uyu ni umushitsi wo kugatumba ngaho gatumbi wacu nawe utamuzi ariko agomba gutwara uburyo gukora senge wiwe kibondo rego turimo gasabune nzonekera kunyu yaba gatenge nyene kameze kumbure ngendo kandi gatenge nambara yego jumpa gute anjane jewe yego jewe canke n'uwundi nivyo yego cyane nibyo tugende mama ngeragere Bujumbura tugende wifate mwana rero ubuzima tubayemo abo murakoze bo rero jewe nari nce ngaha kukuramutsa nubwo sanze ibintu bitameze neza
nibaza ko yokwitegura kuko namaze gutabuza itike kugira ngo nshobora guhitana. Itegure reze nyarutse Tegura reze. tugenda. Nyarutse mwana. Nitegure tugenda. Reze nyaruka. Nyaruka tugenda. Kuje wambaye uko ni gute? Ambara neza. Nizo fisi. Ntacyo tugenda nzokurabira izindi. Mwana. Urugendo kuriza nagasaka tuzosubira. Ugenda impore mwana. Wifate nk'umwana w'umukobwa. Igisagara kiragwa impanda cyumva jewe. Ko igisagara. Genda wigumye kibondo. Turahuye n'umuvyeyi bayine. Nzokutwara neza Kotse. Yego cyane. Imana ibaheza ati. Abizogenda neza. Ego zinde bihagaze akobwa kandi bakabona. Kuri gasi ntangora ntazoba. twaje bizana mbegeze birato niko bimeze uwaruguru niko usanga byifashe dore shanga bimeze gute ariye kakabisha kirari ngaha amucu ndamuhamagara aha nunyina nzanye muhamagare ego mahoro se amahoro mbona mahoro ni wewe ese ubundi ni wewe senge cyo kumara jine ndaberewe n'ibikunda umunezero kandi sona n'undi mwana nga nakuzaniye ubushyitsi ego cyane Musa abandi bakomeye turibyo ego bari mu cyumba busenge ari mu dukorwa hariya amakuru y'iminsi rero ashaje wumvira ukuru yego mazindwi yose usize bakomeye twari tugukumbuye kandi ndabizi
nukuri uragize neza unzaniye umukozi nawe ndamukeneye uraza aho uheruka ngaha ingene wasanze wa wundi yaragwaye rero nukuri Imana iguhe umugisha rero twaramuvuje acaraduga ubu nawe maze igihe nyene ntagira umukozi nukuri none urazi teka nanyaka ibijumba uruteka ibijumba urazi kugira isuku isuku ntacyo tuzomufasha tuzamufasha muri byose ego cyane mbega witwa nde Liz witwa Liz ego azabishobora ahubwo mama ndamujyane rero ndamwereke abarutse amasahani ego mujane umwereke n'ibyo ego genda kwereke ibikorwa kandi uzuramwereka uzuramwiza umufasha mube hafi hewe ndagushimiye cyane yo wakoze uraza aho uheruka nga uribuka ko umukozi yari yagiye agwaye yararembye cyane aca yambwira yuko atashobora kubandanya akora nukuri hajya naguhamagara nari mfise ingorane ziba zidasanzwe urabona iyi nzu yose ingene ingana kuyikoropa guteka gukoropa kuva ngaha hasi gushika hejuru ni ingorane usanga ari ingorane cyane ariko rero ndashimira Imana nukuri wamfashije ariko tuzomwiza nta ngorane ego senge mu busanzwe sindi kwakuba kuzana umukozi oyana nabonye ko urushe kandi n'umwe mugwaje mamufise ko yaragwaye yararembye ndabona ibikorwa ingene byagenze neza inzu bayihaye plan nashize muri rya nzu imwe mukorera iyi mubamwo none bayihaye ibikoresho byiza by'iki-VIP gusa Imana yaragize neza yaraduhezagiye sangwa inzu nziza rero ibisigaye bizomwiza tuzomwiza nta kibazo tuzomwiza cyo mukobwa aracaye ngaho muri vacances mugabo umva afise iminsi mike azoca agenda kwiga hanze niyo mpamvu rero ubona nyene nshaka umukozi kugira ngo wibangikanye yego namuzanye urako ataco abaye bizomwiza yewe Maria ruguru none bimeze gute gishasha cya ruguru nukuri ku gatumba ni sawa barabayeho urazi ko ari kurya bari yego Imana yaradutabaye cyane barabima mu gatasi meshi muci baravomera ibiterwa yego cyane yego nukuri numva bariko barabaho nyene neza kandi no gushima nyene no gushima yego Keita hamagara papa yewe azaramutse kuzine wawe mutamari ngaha kamuhamagara aza kuramutse yego cyane maze ndagukunda reka iyo uje ngaha ngo haracangamuka nanje mbona kari mu muryango yego cyane turagukunda gose nabona abantu baragukunda yego ni sawa papa Kei karibu no musaza yego banyakiriye Nikore waraduhevye murahebana gose kagera nyine ukicarira hiyo gose nyine ugaheba nyine ukaduheba oya senge nta kubaheba byaba ngombwa ko nduga tugiye kugira ngo ndamukanye nabo muhira baradukumbure kandi hamwe mbere twobaheba je ndabahebye byo genda gute ere ngombwa batubone ko Bujumbura baba twifashe neza atangorane kandi
bararema ego. ariko rero kimwe we ni sawa uracayibuka twe twarahevye bivanye n'ibibazo by'ubwubako. Nabibonye nkishika ngaha nabonye ko bitari byoroshe ubwubako, inzu nziza, inzu yagutse kandi imeze neza ego, ariko ni byiza. Ego mese. Asante. Magara yawe. Ego twese. Ashe, kakano karameze neza. Nari kumbuye agakanya. Kabiri gakanya k'ibijumbu. Ego. None si no kuhera ugabanya ubwo bunini n'amahera gusa. Segembiza nawe. Mwese muragana. Ego. Mumbariri. Ugira ngo tubyibuhe ibyo turya. Oya, nagatima keza n'ukuri. Nagatima keza. Nagatima keza kandi n'ukuri umuntu iyo ari ahantu akaruhuka akumva aguwe neza uravyibuta ariko uranafungura. Ego n'ukuri nije ndakikubari. Araje gusiya hera nantubizi. Cyane mfata gym yihuta. Ego. Ashenge n'ukuri. Hamanda bashimye. Kuri mwanyakiriye mukakira n'umukozi nabazaniye. Rero buriya naciye ngaha sindashika muhira ngo bambone. Ego nagira have nisoza. Nukuri wakoze. Wagize neza cyane kuko twebwe nta muntu dutuma umukozi tutamuzi. Ashimye ihagurutse kandi katuguherekeze. Easy. So, tiene caso. ¿Cómo chega uri kuhakora? Jambo nakubwiye wavyogeje. Egeta, urafise ubwenge bukora neza mu mutwe canke uri umusazi? Uritwaye ko ntabwo wagira ivyo vyombi. Abakozi baragurira.
igitabo kujya nyine kitaka kirashije. Ke genda nzanirisha amazi yo kunywa ndanyotewe. Genda amazi yo kunywa ndanyotewe. Satsi kifitiye umeze neza neza neza. Aba ni sawa gute none? Sawa. Cyaba yari kintu naganda kubaza. Umenga bagukuye ku muzigo wari ku rutugu vyiwawe. Umuntu uyu mukozi atanindwa aramaranga muga kuva mu gatondo ibintu byose niwe nawe ushaka kumufasha ega nawe uri umwigeme mu rugo sikuvuga ko ari umukozi ko nari yo nyagupfa hari ibintu nawe ukwiye kumufasha. Ndamufashe uri kujya n'umukozi ndamufashe. Umukozi ni nka wewe kandi umukozi no muntu umukozi no muntu Yesu yaje kurondera amahera papa naho atari ukaze narabikora nawe ndabanza bikora nanje mbanze mbukuru hamwe byoshikagiye wacu bihagarika cyazo zurakora ko atamukozi ahari. eka papa agiye ntiwaca murondera wowe ariko ariko kubikora gerageza umufashe. Mawe, wana ndakubwire. Sawa umbwire kimwe. Urankeneye? Sa? Mama nagira ndakubwire. Urabona ko Lize yigiriye arije ngo mankora ibikorwa byo ngaha nje shaka kwigira Bujumbura. Oya mwana nisigaranye. Ubona ugende ufashe udukorwa n'ukuri. Kuma ngaha mwana uzorufashwa. Oya yanda byaze narize waramuretse aragenda kwize cyangwa mangaje. Tekana mwana, tekana ufashe udukorwa ntaje bizogenda neza reka Lize agenda kutundira agasabuni. Nutuvutegana uzosa neza izazo turungi. Ndabyaze nanje shaka ugenda kwize ko mangaha ngo manze ndakora cenye. Oya mwana tekana. Tekana kibondo cyane. Tekana. Sibyo. Tekana. Turamfashe udukorwa. Nana shinda bigira gute mubwiye. None nanje zindoza ndakurungikira mahera. Oya sinosigaraje nako musike jenyene. Mwenye nziya jenyene kamwana. Nanje shaka kugenda narize ko amuretse aragenda washaka naruze nanje ko cyanigira. Oya Lize azoturunjura tuvuta wisige use neza Mama nukuri je ndabona ko atamezi abiri azohera nanje narigiye. Je sinoguma ngaho nguma nkora ibikorwa byose jenyene kandi n'undi waramuretse aragenda. Je nanje nzigira. Sawa. Zanet. Bari ngaho nga. Bashobora kuba mpamagara. Karibu
Okay. Cara ngaho njya kwanda bahamagara. Sawa. Hari umuntu aje kubarondera. Okay? Umuntu aje kubarondera. Umuhungu Kameze gute? Yirabura nyine ukuye. Muremure. Ari bisa. Cyangwa cyangwa Asante. Sawa. Ameze neza. Neza cyane. Umeze sawa nawe? Namwe ndabona neza. Turashima kabisa. Yego. Mwabere. Asante. Murakoze cyane. Nawe mwaberewe. Adonai ari. Adonai. Ahantu yarasimbiye mugaye afite ko atamanya mwana agacagaruka. Okay, ndamukeneye. Banje kuraba cyane. Asanga kubabona ari umugisha. Oya, nateye nzego yaje. Ni hatari. No mukobwa banga. Umukozi wa hano. Isa. Dize, sa. Usandara abashyitsi baba baje kuturaba. Hano wana kuri kuraca hejuru y'umusozi. Nta na kimwe arizi muri kinana kimwe. Ibyo uri kurakora bireke ndavyikorera genda ubanze woza amasahani. Mama ushaka nyiruka. Ibyo ndiko ndakubwira ntivyumva. Ndakubwiye jya koza amasahani. Mu gifuti bana. Dize. Nuko kachuno. Nawe mu gifuti bana kibazo. Wese namuri mutima gusa nyene hari utuntu abakozi bigira ugasanga nyene wapi ko maca hejuru y'abashitsi bisa neza ariko ntaza okay, nta kibazo. Ariko nta uramuhotse yari kubikora nta kibazo. oya ntacyo tavyikorera nanje ndabishobora. Nawe urabishobora. Okay, Adonai urashobora kumuhamagarira n'undi. Ado. Reka ko yaje. Iyo bigendera kwa bae. Ariko yari afite fata kiasi kandi turagenze. Ashaka ngenda kuva. Okay. Eme. Adonai. Hello. Salama. Safi kweli. Kabisa. Yego. Biri gute se? Ndashima Imana kweli. Kuguma wanone umuboga arutagatse. Ubwama misigaye abashika. Umuboga ari je. Bayo adushatse dushyira ikimba. Birenze mu ntabirenze. Wanomera nkawe mama. Fitsi. Bana uragenze bro. Salama kabisa. Wameze umuchoni bana. Ndashaka useka. Nakurindiriye, ndasubira ndakurindira, ndakurindira. Arewe n'ikintu ushaka tuvugana. Tukavuga ndakubwira ko ndafise akandi karaho.
14h rero ufashe tugende message yanza ndagenda ikubyumberekeye sivyo nta kibazo na kimwe. yes murakoze Sinzi ko mpamagarira wa mukozi nkamusezera. Wundi yari yaje mpamagara nkamusezera. ari mu kazi kenshi nta masaha wafatiriwe. Oya no kumusezera byo. Oya simutasha kati. Nta kibazo. Sawa nta kibazo tuzosubira. Bro tugende. neza unandi nawe kucara none utari kuraza ndakumbuye twicara ndagushisha gusa rero mama ndakubwira ikintu uwo muhungu avuye hano ibogare asiko kumwe chambara neza kuko chamo kigishika gusa hina abantu barabaho mu Burundi mwana ndaryohewe nawe usigaye wakuze gusha ijisho ryawe rikazarira kanura nawe ugakunda winjiye gukunda rero nanje ndo nk'abakwe n'abakazara gusa ariko gapfa ikibazo nagize ni kimwe urabona Karinzi ubu nkunga gicika hano hewe nagiye mbona kava hariya mu gikoni kaza karatambuka gacana gasubira hano gacana kandi nyamuhungu yagumya karaba kandi nabakaje kisiza mbega atangiye kwisiga cyane kari kisize gasa neza uwo muhungu nawe nkabona ko mamura ningere twariko turaganira na nyamuhungu karize gatanguye gucana nagiye mbona umenga umuhungu yahindutse wize umukozi umwe aza kwa kundi umwe twinjiza hano kwa kundi niwe agira kujya inama uko nyene ndumva kasise karashisha ndabura nishaka ubu nyene kisize ubu kasa neza kavyibushe gasigaye kaba hantu heza ubu kagomba kwihanga wewe umwana wo mu rugo ubindekere ari abonye gashaka rero wewe ubindekere gusa hewe ndagira ndamwereke ingene urushaka rwamba hari ndero kagira agashisha kanya urukundo nirura mifaranga urukundo nirura mu muryango ishari ry'urukundo